magharibi ya leo niko na ujumbe. Mugoroba uno munsi mfise ubutumwa. Inasema kujijua ni baraka. Ijambo ry'umutwe ry'uno munsi risobanura ngo kwimenya numugisha. C'est-à-dire je vais parler de la connaissance. Ngiye kuvuga kubijanye no kumenya. Je vais parler de la compréhension. Ngiye kuvuga kubijanye no gutahura. Je parle de choses. Ngiye kuvuga ibintu. La première chose, ikintu cyambere, la connaissance. Ukumenya. La deuxième chose, icya kabiri, la compréhension. Gutahura. Watoto wanapoenda shuleni, igihe abana baja ku ishure, mwalimu ni umoya, umwigisha numwe, chaki ya mweupe, ingwa yera, tablo ya mweusi, ikibaho cirabura. Na shie bote tunatia macho kule. Hama twese tukaraba imbere. Na mwalimu anaongeza sauti. Hama umwigisha akaduza ijwi. Alama, ikimenyetso, resulta ya mwatapanda musomo, amanota yuza kumenya, haitokane na kusikia. Nibivana ningene wumva. Haleluya. Haleluya. Mwenye atapanda kutoka musomo na kwenda somo lingine, uza kunguruzwa, hapande juu alisikia. Ntiyunguruzwa kubera yumvise. Lakini mtu anapandaka somo juu alikomprendre. Ariko yunguruzwa kuko yatahuye. Je répète bien. Ndasubiramwo. Tu peux écouter sans comprendre. Urashobora kumva mbwa udatahura. Et si vous écoutez sans comprendre, hama igihe cyose wumva udatahura, tu auras toujours des résultats négatifs. Uzokamuronka amanota mabi. Mais si vous comprenez, ariko ni watahura, il y a des résultats positifs. Hari amanota meza. Vuga amen. Vuga amena. Amen. Vuga amena. Amen. Vuga amena. Amen. Niko nasema hivi. Ndiko ndavuga uko. Unaweza sikia bila kufahamu. Urashobora kumva ariko ntutahure. Ukisikia bila kufahamu, iyo wumvise udatahura, hauwezi enda nafasi. Ntushobora gutera imbere. Lakini ukisikia, ariko iyo wumvise, kisha unafanya hatua ya kufahamu, hamugatera intambuko yo gutahura, matokeo ibiza gukurikira itabadilisha maisha yako. Birashobora guhindura ubuzima bwawe. Ce que tu seras demain, icyo uzobejo, ce que ta famille sera demain, icyo umuryango wawe uzobejo, ça dépend de ce que tu as écouté, bivana n'icyo wumvise, et ce que tu as compris. N'icyo watahuye. C'est-à-dire quoi? Bisobanura ngo, il ne faut pas jamais se limiter en écoutant. Ntushobora kwihakana ibi mu kumviriza. Après écouter, inyuma yo kumviriza, tu dois faire un effort utegereza gutera intambuko pour comprendre. yo gutahura. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Hari umuntu umwe yombwira amen? Niko narudia neno. Ngasubire mwiri jambo. Yesu anasema hivi. Yesu yavuze ngo, vous connaîtrez la vérité. Muzomenya ukuri, et la vérité vous affranchira. Hamukuri kuzobaha kwidegemvya. Je parle bien de la connaissance. Ndiko ndavuga neza kumenya. Vous connaîtrez la vérité. Muzomenya ukuri, et la vérité vous affranchira. Ukuri kuzobaha kwidegemvya. Ni kusema kuko mapepo ingine. Bisobanura ngo hariyo abadaimoni bandi. Mapepo ingine. Abandi badaimoni. Yenye aikimbie toujours lisema jina Yesu. Adashobora guhunga kubera avuze izina rya Yesu. Lakini siku lijua tu. Ariko umunsi watahuye, kuko mapepo zinakimbia. hariyo abadaimoni bacha bahunga. Shutu ulijua. Kubera wamaze gutahura. Ambia mzako kujua. Bwira mugeze ati gutahura. Mimi naanzia hii habari. Reka ntangure kuri iyi nkuru. Yesu anakutanana na mwanamke. Ahuye n'umugore. Mwenye alishaolewa mara 5 neko mu bunyumba ya 6. Umugore amaze kubaka gatanu ari mu buryo afise umugabo wa gatandatu. Iko mu bunyumba ya 6. Afise urugo rugira gatandatu. Na iko ku mulango kuingia mu ya 7. Ari mu muryango umwinjiza mu rundi rugo rugindwi. Iko anashitengeneza. Aguma yikora. Alishapiga tilo. Yamaze kwipodora. Alishapiga na wanja. Yamaze kwisiga vyose. Iko anasema. Ariko aravuga ngo, leo uno munsi inafaa ningie mu bunyumba ya 7. ngira nubaka urugo rugirindwi. Iko mu ya 6. Ari mu gatandatu. Ulize mwenzako uko mu ya ngapi? Basa mugeze ugize urugo rwa kangahe? Unaweza kutuuzi hapa. Urashobora kutugora hano na unazeekea mu bunyumba moja. Kandi ushaje mu rugo rumwe.
mara 6. yubatse ingo zitandatu. Manake alikuwa akiolewa humu, bisobanura ngo yubatse hano, akifanya mu miaka 5, agize imyaka 5 anatoka. agaca hindura. Mwingine garso anamwangalia, ahuye n'undi musore, ulishaolewa? umusore yamubaza ngo wararongowe? Tena anatoka. Agaca avamo, anaolewa, agaca sura kandi anafanya akubaka. miaka 10, imyaka 10 anatoka, avayo, anaolewa mwa mwingine, yubakana n'uwundi. Yesu atamukutana mu bunyumba ya 6. Yesu ahura nawe ageze ku rugo rugira 7 ku gatandatu. Iko na jitarisha ingie mu ya 7. ariko ritegura urugo rugira 7. Sikia Yesu. Umviriza Yesu. Anamwambia hivi. Yesu aramubwira ngo, mama, mugore, unaweza nipa maji ya kunywa? urashobora kuba amazi yo kunywa. Habari ilianza na maji. Inkuru yatanguranye n'amazi. Maji tu. Amazi. Habari ilianza na maji. Inkuru yatanguranye n'amazi yo kunywa. Niko nasema hivi. Ndiko ndavuga ngo, la connaissance, kumenya, c'est une délivrance. Kumenya bizana ukubohoka. Je dis bien. Ndabisubiramo neza. La connaissance, kumenya, c'est une puissance n'ubushobozi qui chasse les démons. bushobora kwirukana abadayimoni. Je dis bien. Ndasubiramwo. Kujua, kumenya, ni nguvu n'ubushobozi ya kufukuza bwirukana mapepo abadayimoni zenye zilikatala kwenda. Abadayimoni bari banse kugenda. Eske niko naongea na mtu hapa? Ndiko ndavugana n'umuntu hano? Eske niko nasema na mtu hapa? Ndiko ndaganira n'umuntu hano? Niko naanza hivi. Ndiko ndatangura mvuga ngo, Yesu anamwambia, Yesu aramubwira ngo, nipe maji. Amazi. Ule mama nakamwambia, ujya mugore aramwishura, bikakuwa bishoboka gute wewe Muyahudi, wewe uri Umuyuda na mimi Msamaria, nanje ndi Umusamariyakazi, tuchangie maji, dusabana amazi aye gute? Donc ule mama ujya mugore alimwambia Yesu, yamubwiye Yesu, habiyakuwaka, ntibirabaho, habitakuwaka, kandi n'ibizofa bibayeho, ntibishoboka, nyie mwebwe nashie natwe tuchangie maji, dusabana amazi. Hakuna wanasema amen. Nta numwe avuga amen. Eske ile pepo neze fukuza na nini? Bishoboka gute iyo daimoni ngo yirukane? Donc kuko pepo mwe nakwambia hivi, hari daimoni mwikubwira ngo mie na nyie jewe nawe hatutachangia, ntituzosangira. Ile pepo haiwezi toka na jina ya Yesu. Iyo daimoni ilivayo kubw'izina rya Yesu, hata useme katika jina nawe wavuga ngo mw'izina rya Yesu, ile pepo haitatoka. iyo mpemu mbi nivamo, kuko kitu nefukuza, hari ikintu kimwe kiyirukana. Hakuna mwanasema amen. Nta numwe avuga amen. Amen cyane. Niko nasema hivi, ndiko ndavuga nti, sikia Yesu, umviriza Yesu, sikia Yesu, umviriza Yesu. Akamwambia, abwira mama, abwira uwo mugore, ungijua karama ya Mungu, iyo amenya ingabire y'Imana, na ni nani mwana kulomba maji, ukamenya n'ugusavya amazi. Amen. Ungijua karama ya Mungu, iyo amenya ingabire y'Imana, si tu connaissais les dons de Dieu, iyo amenya ingabire y'Imana, et celui qui te demande de l'eau, n'ugusaba amazi wariwe, ungimulomba yeye, nawe wari kumusaba akupatie maji, nawe yari kuguha, na ungikuya shota hapa, kandi wari kugaruka kuvoma hano. Sikia ule mama, umviriza wa mugore, papa, yishura Yesu ati, wa mugabo, shimo iko murefu, iriba ni rirerire, hauna cha kushota mu maji, nta kivomesho ugira, maji sasa ulitosha, amazi uza kuyakura hehe? Unashinda baba yetu Yakobo, ni usumba sogokuruza Yakobo mwenye alikunywa hii maji yanyoye kuri ano mazi na wanyama wake wote, n'ibitungano vyiwe, unamshinda nini? wowe usumba Yakobo iki? Sikia Yesu, umviriza Yesu. mama, Yesu aramubwira ngo, mugore, kila mwana kunywa hii maji, aramubwira ngo unywe aya mazi wese, aimalizake kiu, aya mazi ntakuraho inyota. hii maji aya mazi benye banayikunywaka abayanywa bose aimalize kiu, nta nyota imara. tangi ulianza kunywa hii kuva maji, aho wanywera yano mazi, esko nasabia makopo na kunywa, uramaze guharura ibikombe wamenye imisi yose, lakini kiwa isha, ariko inyota nihera. lakini mwana kunywa maji mimi namupa, ariko uzonywa amazi nzomuha, ile maji aya mazi haitamaliza tu kiu, ntazokuraho inyota gusa, lakini itageuka azohinduka imbizi yenye itabubujika z'amazi adudubiza ndani yake. muri we. Vuga amen. Amen. Sikia huyu mwanamke, umviriza uyu mugore,
Munajivuna kabure. Mwebwe abayuda murishima. Munajivuna bure. Murishimira ubusa. Nipe sasa kwa ile mai. Marero kuri ayo mazi ndabe. Sikia Yesu nawe. Umviriza Yesu nawe. Mai iko. Yesu aramubwira ngo amazi arahari. Wende leta bwanako. Genda uzana umugabo wawe. Mai iko. Yesu yambwiye ngo amazi arahari. Condition. Ikibazo ni kimwe. Wende leta bwanako. Genda uzana umugabo wawe. Akabasabi. Araza arabaharura rero. Akambia Yesu. Abwira Yesu ngo sina mume. Nta mugabo mfise. Kuambia tu Yesu kama sina mume. Kubwira Yesu ngo nta mugabo ngira. Manake alitambia Yesu hivi. Yashaka kubwira Yesu ngo. Alitambia Yesu. Yashase kubwira Yesu ngo. Niko natafuta garso mweko sawe. Ndiko ndarondera umusore mushasha nkawe. Mwenye ndaingia mwake. Ninjiri wiwe. Maki kumwambia sina mume. Kubwira Yesu ngo nta mugabo mfise. Manake anamwambia anampatia favor. Nikakuja nikabwira Yesu ngo nawe urashobora gutanga kandidatire. Na wewe unaweza. Nawe urashobora gutanga kandidatire yawe. Sikia Yesu nawe. Umviriza Yesu nawe. Haleluya. Haleluya. Yesu akamwambia. Yesu aramubwira ngo miaka yote kwa maisha. Imyaka ya umaze. Leo njoo ya kwanza unasema kweli. Uyu munsi ni uvuze ukuri. Leo njoo unasema kweli. Uyu munsi ni uvuze ukuri. Umeolewa mara 5. Umaze kubaka ingo 5. Na ya 6 nyokwamo. Ubwo gatandatu urimwo. Nayo haiko yako. Nago sugwi wawe. Ulisholewa mara 5. Waramaze kurongoka 5. Na babwana babatu. Abagabo babandi. Na wa 6 mwenye uko. Wa gatandatu muri kumwe. Na haiko wawe. Nawe si wawe. Sikia mwanamke. Uyu mugore avuga. Haitakuwa wewe njoo nabii. Si wewe wamuvugishwa. Mwe balikuwa wanasema. Wo batubwiye. Haiko njoo wewe. Buge si wewe wamuvugishwa. Sikia Yesu naye. Umviriza Yesu nawe. Ase mama. Yesu aramubwira ngo mugore. mugore. Haiko ile mulima. Yesu aramubwira sikuruja musozi. Cyangwa Yerusalemu. Lakini Bwana ariko Imana bayisenga. Ariko arondera bamusenga. Bamusenga katika roho umwemu na kweli. No mukuri. Biblia inasema. Biblia ivuga ngo mara moja. Rimwe gusa ule mwanamke akapata connaissance. Umugore aronka ubwenge. Akakomprendre. Aratahura. Akaacha bunyumba 6. Asiga ingo 6 ramaze kubaka. Akaacha mutungi. Areka wa mubindi. Akaenda mumungini. Agenda ariruka mu gisagara. Akaenda ubiri injili. Agiye kuvuga ubutumwa bwiza. Nasema na mtu moya. Kiravugana n'umuntu hano. Mwenye kukua na kujua. Utarakuzi. Atakujua kisha hiyo agiye kumenya inyuma ya kino gikorane. Niko nasema. Ndavuga ngo. Mwenye alikukatala. Wakwanse atakuitika kisha kwemera inyuma ya kino gikorane. Niko nasema hivi. Niko ndavuga ngo mwenye alikufukuza wakwirukanye atakukaribisha kisha kaze. Niko nasema hivi. Niko ndavuga ngo kisha hii mkutano inyuma ya kino gikorane na kitu kitafanyika. Hari ikintu gishasha ndani ya maisha yako. Ubugingo bwawe kigiye gukoreka. Kitashangaza. Kiza gutangaza. Na watu wote balikujua. Abantu bose bakumenye. Tuko na Mungu. Tufise Imana. Mwenye anageuzake esheke na kwa resiti. Ihindura kunanirwa bikazana inyishu. Tuko na Mungu. Tufise Imana. Wanageuza impossible na kwa possible. Bidasoboka mu bishoboka. Tuko na Mungu. Tufise Imana. Wanapanguza machozi mtu alilia miaka. Ihoza marira yuwarize. Tuko na Mungu. Tufise Imana. Mwenye anatunza bilonda ya miaka. Imana iduhanagura inguma y'imyaka. Akikuangalia. Akaguteguriye. Anakuangalia kama muumba. Agutegurira nk'ikiremwa. Akikuangalia. Akuravye. Anakuona kama muumba. Akurema nk'umuremyi. Akikuangalia. Akwitegereje. Anakuona kama muumba. Akubona nk'umuremyi. Lazima leo. Uno munsi. Utajua ya kwamba. Ugiye kumenya. Pako tofauti. Hari itandukaniro. Na mwenye alikuumbaka. Yuwakuremye. Na mwenye alikuoaka. Nuwakurongoye. Valere yako. Agaciro kawe. Haiko ngombe balipana kweli. Ntabwo ari inkwano y'inka batanze. Nasema. Ndasubiramo. Valere yako. Agaciro kawe. Haiko ngombe balipana. Ntabwo ari inkwano batanze. Nasema. Ndasubiramo. Au kuumbwa. Ntabwo waremwe. Shuba kuuze ngombe. Kugira ngo bagukwe inka. Nasema hivi. Ndavuze ngo. Bali kuumba. Waremwe. Usudi. Kugira ngo. Ukue chombo. Ube igikoresho. Cha kufikisha. Cyo gushikana. Neema ya Mungu. Ubuntu bw'Imana. Kwa watu wengine. Ku bandi bantu bose. Est-ce que tu peux dire amen à 3 fois? Urashobora kuvuga amen gatatu. Amen, amen, amen. Ambia mwenye karibu yako. Bwira wo mu ruhande yawe. Hauna probleme na muumba wako. Nta kibazo ufitanye n'umuremyi wawe. Lakini uko na probleme na mwanaume. Ufise ikibazo n'umuhungu n'umugabo. Mimi nasema hivi. Ndasubiramo nti. Na wewe peke unajua. Nawe nyene urabizi. Hizi tilo. Uko kwisiga kwipodora. Kuchanua. Kwisokoza amasaro.
haubifanye juu ya mtu mwingine. Ntabwo ubikora kubw'undi muntu. Unabifanya juu ya mwanaume. Ubikora kubw'umugabo. Lakini nataka nikwambie. Ariko ngundira ndakubwira. Kuko mwenye akikuangalia. Hari unda kurara. Hazishituka na tilo. Atakangwa na tilo. Hazishituka na nywele. Atakangwa na mushatsi. Anakuona na macho ya rohoni. Akuona na macho ya mwemu. Akuone nje. Anakuona hanze. Anaona ndani yako. Abona ndani muri wewe. Yenye biko ndani yako. Ibiri muri wewe. Biko na valeur. Bifise agaciro. Ushinde binye biko nje. Kusubiri hanze. Est-ce que tu peux dire amen? Cyane. Je répète bien. Ndasubiramo nti. Je ne suis pas le fruit du hasard. Ntabwo uri cyamwa cyo guha. Je répète. Ntabwo uri cyamwa cy'igihamana. Merci. Je répète bien. Ndasubiramo. Tu n'es pas le fruit du hasard. Ntabwo uri cyamwa cy'igihamana. Non, non. Oh ya. Tu es le plan de Dieu. Uri umugambi w'Imana. Je dis bien tu es le plan de Dieu. Ndabivuga neza ni uri umugambi w'Imana. Minasema tu es le plan de Dieu. Wewe uri umugambi w'Imana. Je dis bien tu es le plan de Dieu. Uri umugambi w'Imana. Mungu alitakaka. Imana yaragomvye. Alitakaka. Imana yaravyifuje. Akuwa na mtu sawa wewe. Yarifuje kugira umuntu nkawe. Akakupatia sura ya wewe peke. Aguha isura yiwawe wenyene. Na karama ya wewe peke. N'ingabire yiwawe wenyene. Hauko mwa hii dunia kwa bahati. Ntabwo uri muri usiku bw'igihamana. Akukiasindikiza wengine. Ntabwo waje guherekeza uwundi muntu. Na wewe. Kandi wewe. Penye uko napigia mikono. Abo uri kurakomera amashi. Na wewe banezo kupigia. Nabo barashobora kugukomera. Nasema mzuri. Ndasubiramo neza. Penye uko napigia mikono. Abo uri kurakomera amashi no nabo banezo kupigia. Nabo ejo barashobora kugukomera. Nasema mzuri. Ndasubiramwo. Penye biko mabiro. Abari mu mabiro no munsi. Abayengia mu biro yako. Ibaraje muri biro yiwawe. Haleluya. Nasema hivi. Ndasubiramwo. Penye biko mabiro. Abari mu mabiro. Abayengia mu biro yako. Ibarinjira muri biro yiwawe. Na wewe yako iko. Iwawe irahari. Nina kia kuambia. Naje kubwira ngo. La connaissance. Kumenya. C'est le commencement. Niyo ntango. De l'élévation. Yo kuduzwa. Si vous comprenez. Watahura. C'est le résultat. Ni nyishu. Des choses positives. Y'ibintu vyiza aho imbere. Est-ce que tu peux dire amen à toi? Urashobora kuvuga amen gatatu. Ikala sasa unisikie. Icara neza unyumvirize. Niko nasema juu ya connaissance. Ndiko ndavuga ku bijyanye no kumenya. Sema amen. Vuga amen cyane. Sema amen. Amen. Sema amen. Vuga amen. Musingi yangu ya leo nasema hivi. Urufatiro rwanje rw'uyu munsi ruvuga ngo. Kwa hii Biblia mzima. Muri Biblia yose inganuko. Hakuna kwenye Mungu aliumba mwanamke. Nta Imana yaremye umugore. Hakuna. Oya. Biblia mzima. Biblia yose. Hakuna kwenye Mungu aliumbaka mwanamke. Nta Imana yaremye umugore. Biblia nasema. Biblia ivuga ngo. Mwanzo sura 2. Itanguriro 2. Mstari wa 18. Umurongo wa 18. Mungu hakukosa maneno. Imana ntabwo yabuze amajambo. Hakukosa alfabe. Imana ntabwo yabuze indome. Hakudanganyika. Imana ntabwo yihenze. Akasema. Iravuga. Si vema. Si vyiza. Uyu mtu. Yuko uyu muntu. Hawe peke yake. Yibana wenyene. Apana uyu mwanaume. Apana uyu muhungu. Uyu muntu. Mutu. Uyu muntu. Person. Uyu muntu. Apana mwanaume. Apana umugabo. Apana izina umugabo. Mutu. Umuntu. Mutu. Umuntu. Mutu. Umuntu. Mungu ndio akasema. Imana niyo yavuze. Ce n'est pas bon. Si vyiza. Uyu mutu. Kuyu muntu. Awe peke yake. Yibana wenyene. Nitamufanyia. Ndamutegurira. Msaidizi. Umufasha. Anaefaa. Bikwiranye. C'est-à-dire quoi? Bisobanura ngo. Wewe. Hauko jibu ya maombi ya bwanako. Ntabwo uri nyishu y'amasengesho y'umugabo wawe. Si umugabo wawe yasenze. Mimi nasema hivi. Ndasubiramwo. Hauko jibu ya maombi ya bwanako. Ntabwo uri nyishu y'amasengesho y'umugabo wawe. Hakuna fasi. Nta hantu na hamwe. Mu Biblia. Muri Biblia. Aseme mwanaume alikuwa naomba. Aho umuntu yasenze. Akaanza ambia Mungu. Ariko abwira Imana ngo. Mimi nachoka. Genda rushe. Unipatie msaidizi. Mumufasha. Ile verse haiko. Iyo verse ntayo. Aho. Ambia mwenzako ile verse haiko. Mwira mweze uti iyo verse ntayo. Mwambie mwenzako ile verse haiko. Ntayo iyo verse. Ni kusema nini? Bisobanura ngo. Kwa neno la kwanza. Kwijambo rya mbere. Lenye litakupatia connaissance. Ijambo rya mbere rigiye kuguha kumenya. Ya kujijua. Yo kwimenya. Kusudi
kugira ngo ujione gisi Mungu anakuona. kugira ngo wibonye ingene Imana ikubona. Hapana gisi banaume banakuona. Hapana uko abahungu bakubona. Tu dois différencier utegereza les gutandukanya pensées de Dieu sur vous ivyiyumviro vy'Imana kuri wewe et les pensées des hommes sur vous. n'ivyiyumviro vy'umugabo kuri wewe. Amen. Hakuna fasi nta hantu na hamwe kwenye mwanaume aho umuhungu alikuwa naomba yariko arasenga kisha Mungu akajibia mahitaji hanyuma yake Imana yisura amasengesho yiwe kwa kumupa mwanamke. imuhaye umufasha. Mungu akusema mwanamke. Imana ntabwo yabuze Mpango ya Mungu umugambi w'Imana juu ya taifa na jamaa, kubw'ihanga n'imiryango, ilibidi Mungu byasavye Imana atengeneze, ikore, aumbe, ireme, akreye areme mtu mwanaitwa musaidizi. umuntu yitwa umufasha. Andika oka yako, andika muri agenda yawe. Musaidizi umufasha iko na tafsiri tatu. umufasha afise isobanuro zitatu. Musaidizi umufasha iko na tafsiri tatu. asobanura gutatu. Ya kwanza, isobanuro ya mbere y'umufasha, jina ya kwanza musaidizi, izina rya mbere ry'umufasha anaitwa neema. yitwa ubuntu. Ya pili, ya kabiri anaitwa zawadi. yitwa ingabire. Ya tatu, ya gatatu anaitwa faida. yitwa inyungu. Amen. Kutokujijua, kutimenya rero unaweza kujifanya kiato ya mwingine. urashobora kwihindura ikirato cha mugenzi wawe. Mesiku unajijua, ariko umunsi witahuye utajipatia jina yako, uzoca wiha izina ryawe, unakatala jina balikubandika, ukanga izina bagutereyeko. Hakuna mwanasema amen. Sinzi ko ari umuntu abitahura ibi bintu. Mungu akasema, Imana iravuga si vema si vyiza huyu mtu awe peke yake, yuko uyu muntu nitamfanyia musaidizi. ndamutegurira umufasha. Musaidizi umufasha haiko mwanamke. ntabwo ari umugore. Juu ya nini? kubera iki? Hakukukwaka mwanamke mudunia ni habayeho umugore mw'isi mwenye Mungu alikuwa anaangalia ako hivi uw'Imana yireferako kusudi aumbe mwanamke. kugira ngo areme umugore. Musaidizi umufasha ni jina ya Mungu. umufasha ni izina ry'Imana. Amen. Ndio maana Yesu nico gituma Yesu sana ataenda agira atahe mu ijuru anabambia hivi, yabwiye intumwa, nitawatumia musaidizi mwingine, zobarungikira undi mufasha. Amen. Haleluya. Amen. Yesu anasema mzuri, Yesu aravuga neza, ndawatumia musaidizi mwingine. zobarungikira undi mufasha. Musaidizi umufasha iko na jina tatu. afise isobanuro Ya zitatu. kwanza ya neema, mbere n'ubuntu, ya pili faida, ya kabiri ni inyungu, ya tatu zawadi. ingabire. Amen, amen. Amen. Ulishandika? wavyanditse ivyo bitatu. Ulishandika? wavyanditse Ulishandika? wavyanditse. Mezali 18 mstari imigani wa 18 22 umurongo wa 22 inasema, havuga ngo apataye mke ufuronse umufasha umugore anapata kitu chema, abaronse ikintu ciza, anapata neema kwa Mungu. n'ubuntu aronse akuye ku Mana. Sione le verse banaandika kwa mwanaume. sindabona ico canditse bacandika ku muhungu. Mwenye alikupata wewe, uwakuronse wewe, mwenye alikupata wewe uwakuronse wewe alipata kitu chema, yaronse ikintu ciza, alipata neema kwa Mungu. yaronse ubuntu bukumana. C'est-à-dire, tu es bisobanura la grâce de ton mari, uri ingabire y'Imana, tu es la grâce de ta famille, uri ingabire tu y'umuryango es la wawe, grâce de tes nations. uri ubuntu bw'amahanga. Vous amen. Amen. Vous amen. Est-ce que tu peux acclamer, dire que je suis la grâce? urashobora gukomera Imana amashyi uvuga ngo ndi ubuntu. Est-ce que tu peux acclamer que je suis la grâce? urashobora kuma amashyi menshi uvuga ngo ndi ubuntu. Mezali 19:14 imigani 19:14 inasema, havuga ngo nyumba na mali urugo n'itunga unaweza ipata kwa bazazi yako, abavyeyi barashobora kubitanga, lakini mwanamke ariko umugore mwenye busara ariko umugore aroranye unamupewa na Mungu. umuhabwa n'Imana. Haleluya. Amen. Mungu hapanake ngombe, Imana ntabwo itanga inka, Mungu hapanake nyumba. Imana ntabwo itanga urugo, inzu.
Mungu hapanake ngombe. Imana ntabwo itanga inka. Mungu haisi pana nyumba. Imana ntabwo itanga inzu. Lakini Mungu anapanaka ariko Imana itanga kenye kiko zaidi ya ngombe ikirengeye inka na zaidi ya nyumba, ikirengeye inzu ni musaidizi, ni umufasha. Ya tatu, icya gatatu, Mezali 31, imigani 31 mstari wa 11, umurongo wa 11 inasema mwanamke mwema havuga ngo umugore aroranye nani aweze kumupata, ninde yo muronka, maana bei yake kuko agaciro kiwe inapita bei ya marijani. kuko ari igiciro kinini gusumba utuyenge twitwa marijani. Ni kusema nini? Bisobanura ngo, ni kusema nini? Bisobanura ngo faida ya mwanamke, inyungu y'umufasha haiko nje, ntabwo iri hanze, lakini iko ndani, iri ndani muri we. Vuga amen. Vuga amina cyane. Je parle de la connaissance. Ndiko ndavuga kumenya. Je parle de la compréhension. Ndiko ndavuga kubijanye no gutahura. Kuna mtu anasikia sema amen. Umuntu areka aranyumva ngo avuga amen. Injo mafundisho menitembeza mu dunia. Izi nizo nyigisho zatumye nzungura ikisi. Mungu aliniambia bebe mafundisho. Imana ambye ngo genda utangize inyigisho. Ni dawa, ni umuti ya kutunza umuti wo kuvura mioyo ya wanawake, uvuri imishaha y'abakenyezi, balivunjika moyo, abakenyezi bavunitse imitima, balikata tamaa, abakenyezi batakaje ivyizigiro. Wewe niambilie abo, genda ubambarire ngo, wewe niambilie abo, genda ubambarire ngo, ningali na cha kufanya pamoja na ndachafise cyo nkorana nabo. Je dis bien, ndavuga neza. Tu peux réussir avec les blessures. urashobora kureisisa hamwe n'izo nguma n'ivyo bikomere. Je dis bien. Ego. Tu peux réussir avec les blessures. Urashobora kureisira ufise ibikomere. Tu peux réussir avec des larmes. Urashobora kureisisa ufise amosozi. Okay. Je dis bien. Ndasubiramwo. Unaweza faulu na machozi. Urashobora kuroranirwa kandi uri kurarira. Unaweza faulu na bilonda. Urashobora kuroranirwa ufise ibikomere. Unaweza faulu hata bakuitike. Urashobora kuroranirwa kandi atanumwe akwemera. Ukishitika tu wewe, ni wiyemera wewe, unaweza faulu. Urashobora kuroranirwa. Kama abantu bakujue, naho abantu batokumenya, wewe ujijue kwanza, wimenye. Eske mimi nasema na mtu pale? Ndiko ndavugana n'umuntu hano. Ya pili, icya kabiri, Mungu Imana alipatia mwanamke, yahaye umugore ule banaita musaidizi, uwo bita umufasha, alimupa envelope ya mwili, yamuhaye representation y'umubiri. C'est-à-dire quoi? Yamuhaye ishusho y'umubiri. Mwili ya mwanamke, umubiri w'umugore, inasema butajiri yenye Mungu aliweka ndani yake, usobanura ubutunzi Imana yashize muri we. Je dis bien. Ndabisubiramo neza. Mwili ya mwanamke, umubiri w'umugore, inaeleza utanga message, butajiri isobanura ngo ubutunzi yenye Mungu Imana alimimina ndani yake, yashize muri we. Sa Mungu anaumba mwanamke, iki Imana yarema umugore, alipatia mwanamke vitu tatu. Yabaye umugore ibintu bitatu Bienye binamupa heshima kubwa, bimuha agaciro gahambaye. Ya kwanza, icyambere, Mungu alipatia mwanamke kitu banaita uke. Imana yahaye umugore ikintu bita ubufasoni. Uke manake nini? Ubufasoni bisobanura haiko kitu ya mwanaume, si ikintu cy'umuhungu, ni mulango, n'umuryango ya kuleta batu mu dunia, n'umuryango uzana abantu mu isi. Kwanza president de la republique, uhera kuri president kufika mpaka kuisie, gushika kuwanyuma, hautakuya mu dunia, ntuzoza mu isi kama ukupita kwa mwanamke, udaciye mu mugore. Kirazira. Hakuna mwanasema amen. Nta numwe avuga amen. Mimi nasema hivi, ndabisubiramo. Mulango, umuryango wonyene ya kuleta batu, utuma abantu baza. Mulango, umuryango ya kuleta uzana wafalme, abami, malikia, abami kazi mu dunia, mwisi, mwenye iko nayo ufise haiko mwanaume, ntabwo ari umugabo, ni mwanamke, ni wewe wa mugore. Na Yesu ye peke, na Yesu kusudi yake mu dunia, kugira ngo aze mu isi, na alipita pale, yaciye hajya. Amen.
eske niko nasema na mwanamke mwana? ndiko ndavugana n'abakenyezi hano. Kuko mwanamke mwanasikia? Hari umukenyezi n'umwe ariko aranyumva. Mwanamke akikatala utakuya mu dunia na utakuya. Umugore yaze kutaza mu isi ntuza. Na Mungu anayua. Kandi Imana ikibisinya. Kusudi Mungu akuye mu dunia. Kugira ngo Imana ize mu isi. Alinegosiye na mwanamke. Imana yavuganye n'umugore. Négociation. Imana yagize ikiganiro. Négociation. Baraganira kugira ngo bahunze. Non pas avec les hommes. Apana n'abagabo. Mais avec la femme. N'abagore. Alors si la femme pourrait refuser. Ni umugore hamwe yovyanka. Donc le salut ne pourrait pas arriver dans le monde. Agakiza ntikashobora kuza mu isi. Na bumungu yake. N'Imana n'ubumana bwayo. Na bumungu yake. N'ubumana bwayo. Na uwezo yake. N'ubushobozi bwayo. Na mamlaka yake. N'ububasha bwayo. Angijileta mwa hii dunia. Yari kuza giturumbuka hano. Bila kukopere na bamama. Atumvikanye n'umugore. Umugore adatanze akoro. Yego. Niko nasema hivi. Ndiko ndavuga nti. Haukuumbwa juu ya bwanako. Ntabwo waremwe kubw'umugabo wawe. Uliumbwa. Waremwe. Juu Mungu iko na mupango. Kuko Imana ifise umugambi. Ya kuleta bafalme. Kugira ngo izana abami. Alete bamalikia. Izana abami kazi. Kwa hii dunia. Muri iyi si. Na banapasha pitia kwako. Kandi bategereza guca muri wewe. Je dis bien. Ndabisubiramo. Wewe ni mulango uri muryango ya Mungu w'Imana kuleta watu kugira ngo abantu wakuye mu dunia. Baze mu isi. Nani atakatala? Ninda vyanka. Nani atapinga? Ninda bihakana. Nani atakatala? Ninda vyanka. Nani atakatala? Ninda vyanka. Sema amen. Vuga amena. Sema amen. Vuga amena. Ya pili, ichakabiri, Mungu akapatia mwanamke uzima ya kila mtu. Imana yahaye umugore ubugingo bw'umuntu wese. Mikono ya Mungu, amaboko y'Imana, haikuwe mutumbu ya mwanaume. Ntabwo iri mu nda y'umugore. Lakini haikuwe mutumbu ya wanaume. Ntabwo iba mu nda y'abagabo. Lakini mikono ya Mungu, ariko amaboko y'Imana, inakuwa mutumbu ya wanaume. Ari mu nda z'abagore. Nabii mmoja, umuvugishi umwe, iko analia, arikararira. Mungu anakia anamwambia, Imana iraziramubwira ngo, kabla si ya kuumba mutumbu ya mamako, ntarakubumbira mu nda ya nyoko. Kabla si ya kuumba, ntarakubumbira mutumbu mu nda ya mamako, ya nyoko. Heraheza. Manake na ile mafuta yako ya bunabii y'ubuvugishwa ya kwanza chini. Sira hasi kwa mbele ukuwe nabii. Imbere yuko umuvugishwa. J'ai fait le travail. Imana yarakoze igikogwa. Dans le ventre de ta mère. Munda ya mama wawe. Ile upako yako. Ayo mafuta yawe. Tia kwanza pembeni. Sira ku ruhande. Mais avant que tu sois prophète. Imbere yuko umuvugishwa. J'ai commencé le travail. Natangu igikogwa. Pas dans le ventre de ton père. Apana munda ya so wawe. Pas dans le ventre de ton père. Apana munda ya so. Mais dans le ventre de ta mère. Munda ya nyoko. Hakuna mwanasema amen. Nta numwe avuga amen. Ni kusema nini? Bisobanura ngo mwanamke, umugore ni entreprise, ni igikogwa, ni izine, ni ihinguriro ya Mungu, ihinguriro y'Imana, kwa kuumba wafalme, kugira ngo ireme abami. Vuga amena gatatu. Amena gatatu. Ni kusema nini? Bisobanura ngo tumbu ya mwanamke, inda y'umugore haiko sawa na tumbu ya mwanaume. Ntabwo arico kimwe n'inda y'umugabo. Hakuna mwanasema amen. Nta numwe avuga amen. Tumbu ya mwanamke, inda y'umugore iko tofauti iratandukanye na tumbu ya wanaume. N'inda z'abagabo. Tumbu ya mwanamke, inda y'umugore ni izine, ni ihinguriro, ni entreprise, ni ihinguriro, ni chambre noire ya Mungu, ni chumba cirabura c'Imana. Mungu yepeke, Imana yonyene, mikono yake, amaboko yayo iko mutumbu ya mwanamke, ari mu nda y'umugore, kuumba wafalme, kugira ngo ireme abami kazi, abaprocureur, abaprocureur, abagenero, abaministre, abashikiranganji, abapasteri, bose baliumbwa, baremwe mu nda y'umugore. Vuga amen. Vuga amena. Vuga amena. Hakuna mwanasema amen.
nta numwe avuga amina. Hakuna wanasema amen. Amina cyane. Ya tatu, icya gatatu, Mungu Imana alipatia mwanamke yahaye umugore kitu banaita matiti. Ico bita amabere. Acha nikwambie, Reka ndakubwire, matiti manake ni amabere bisobanura iki? matiti Amabere njo chakula cha akili ya kila mtu. niyo agaburira ubwenge bw'umuntu wese. La source de l'intelligence, Inkomoko yo kumenya ça se trouve dans les poitrines de maman. biri mu gituza cy'umugore. Akwe president alinyonya, Abo Joe umuperezida Biden yaronse, alinyonya, Macron alinyonya, Macron yaronse, perezida wa Amerika yaronse, bose baronse. Ego bose ba procureur, procureur ba yaronse, magistrat, aba magistrat, ba avocat, aba avocat, ba inspecteur, aba ba inspecteur, police, aba ba polisi, soda, aba ba sirikare, generale, aba general, bote bose balinyonya. baronse. Ya. Je parle de la connaissance. Ndiko ndavuga kumenya. Je parle de la connaissance. Ndiko ndavuga Je kumenya. parle de la connaissance. Ndiko ndavuga kubijanye no kumenya. Ukijijua tu, Ni witahura kuko mapepo zitakukimbia. ari abadayimoni bace baguhunga. Ukijijua Ni tu, wimenya kuko mapepo inapasha yanze ari njia. abadayimoni bace bahunga. Natangaza Vyamamaje kila kaoneo, kubonegwa, kila zarau, kurenganirwa, gasuzuguro, kila kukataliwa igwanko ianguke bikoroke katika jina la mw'izina rya hata bampitishe kutapi rouge. nawe mucisha kuri tapi itukura. Il vient d'arriver. Umukuru w'igihugu yarashitse, Son excellence, nyene icubahiro, chef de l'État, umukuru w'igihugu, passez au revi. Apite ku revi. naho yoca kuri revi yaronse, Alinyonya. yaronse. Hallelujah. Haleluya. Atakwe mu parlement. naho yoja muri Akwe na parlement français murefu. avuga igifaransa kirekire, yaronse. Maziwa ya mama Amaberebere njo y'umugore akili ya kila mtu. nibwo bwenge bw'umuntu wese. Ambia mzako hapana jizarau. Bwira mugenzi reka kuzirisuzugura wa mugore we. Ambia mzako hapana jizarau. Reka kwisuzugura wa mukenyezi. Ulinyonyesha wafalme, Waronkeje abami, ulizala wafalme, waravyaye abami, ulileta wafalme. warazanya abami. Mwenye atajiita president leo Uwiyita umukuru w'igihugu uno ni munsi sababu wewe ni kubera wewe ulimfungulia mlango. wamwugururiye umuryango. Mwenye atajiita president leo Uwiyita umukuru ni w'igihugu sababu wewe ni kubera wewe ulimupa uzima. wamuhaye ubuzima. Mwatajiita president leo Uwitwa umukuru ni w'igihugu sababu wewe ni kubera wewe ulimunyonyesha. wamwonkeje. Eske bamama biko hapa baseme amen? Abamama bari hano bavuge amena. Eske bamama wanaweza shangilia kwa makofi? Urashobora kuba amashi menshi cyane. Eske bamama wanaweza shangilia kwa makofi? Amashi menshi cyane. Shimama kwenye uko, Hagarara aho uri, inua mikono yako miwili tarika juu. ibiganza vyawe hejuru, Inua mikono yako miwili tarika juu. ibiganza vyawe, Inua mikono yako miwili juu. tarika ibiganza vyawe vyombi Anza ambia hejuru. Mungu asante. Tangura kubwira Imana ati Ambia tu warakoze. Mungu asante kwa Bwira jinsi Imana ati uliniumba. warakoze ko wandemye. Ambia tu Mungu asante jinsi Bwira uliniumba. Imana ingene wandemye. Acha moyo wako ambie Mungu asante. Reka umutima wawe ushimire Imana. Fungua kinywa chako, ongeza sauti. Bumbura akanwa kawe uduze ijwi. Ambia Mungu asante kwa jinsi uliniumba. Bwira Imana ati ndagushimiye uburyo Seigneur, je wandemye. vais te dire merci. Mwami Parce que ndagushimiye tu m'as créé à ton image. kuko wandemye mu ishusho Tu m'as yawe. créé à ton ressemblance. Wandemye mu ishusho Nasema yawe. nyangula mikono yako, ambia Mungu asante. Ndavuze ni tariki ibiganza ubwira Ne Imana ngo regardez pas warakoze. ce que ton mari fait pour toi. Reka kureba ivyo umugabo wagukorera. Ne regardez pas ce que les hommes font pour vous. Reka kureba ivyo abagabo bakora kuri Mais wewe. regardez ce que Dieu a
a fait pour toi. ariko raba icyo Imana yakoze kuri Il wewe. t'a créé différemment. Yakuremye mu buryo Il t'a créé butandukanye. différemment. yakuremye mu buryo Est-ce que tu butandukanye. peux dire merci? urashobora gushimira Imana. Est-ce que tu peux dire merci? urashobora gushimira Imana. Inua mikono yako ambia Mungu asante. tariki ibiganza ushimira Imana. Je ne suis pas ce que les gens disent pour moi. ntabwo uri icyo abantu Mais je bavuga. suis ce que Dieu t'y a uri préparé. icyo Imana yateguye. Le soir d'aujourd'hui, uno mugoroba uno je vais te munsi. dire merci. bwira Imana ati Je vais te dire ndagushimira. merci ngira ndakubwire à tout warakoze. ce que tu fais pour moi. ku byo wakoze byose ku buzima Qui bwanjye. suis-je moi jewe ndinde pour me donner la porte d'amener le roi dans le kugira ngo monde? ube umuryango wo kuzana abami mu isi. Qui suis-je moi jewe ndinde de me donner cette opportunité kugira ngo umpe ako karyo de mettre dans le monde le roi et le kugira ngo reine? ushireho abami ku isi. Qui suis-je moi? jewe ndinde Quelle opportunité akaryo que gatangaje tu m'avais wampaye. donné, ako karyo gatangaje que tu wampaye. m'avais donné. ako karyo gatangaje Je vais te wampaye. dire merci. ngira ndakubwire ngo warakoze. Niko nani mie jewe ndinde kusudi ninyonyeshe wafalme. kugira ngo nonse abami. Niko nani mie jewe ndinde kusudi ninyonyeshe wamalikia. kugira ngo nonse abagabekazi. Imana niyo bungiro n'ingomezi zanje. Imana niyo bungiro n'ingomezi zanje. N'umufasha tigera yovya seruka mu magorwa. N'umufasha tigera yovya seruka mu magorwa. Imana niyo bungiro, Imana niyo bungiro n'ingomezi zanje. Imana niyo bungiro n'ingomezi zanje. N'umufasha tigera yovya seruka mu magorwa. N'umufasha tigera yovya seruka mu magorwa. begano tangiki mwamini ishimwe ryawe. begano tangiki mwamini ishimwe ryawe. ndaguhaye umutima wanje ugaze mukiza. ndaguhaye umutima wanje ugaze mukiza. nawe imisozi imisozi yabomboranya Yesu naho inzuzi zosubiranya. sizoguheba abanamba. sizoguheba abanamba. begano begano tangiki mwamini ishimwe ryawe. begano tangiki mwamini ishimwe ryawe. ndaguhaye umutima wanje ugaze mukiza. ndaguhaye umutima wanje ugaze mukiza. nalomba kila mwanekala asimame, nagomba sabe uwuvyagiwe wese avyaguruke. achia Roho Mtakatifu aseme kitu na wewe. reka mpwemu yera kuganirize. Miaka mingi ulijiuliza imyaka myinshi waribajije ibibazo, nilikia fani ni mudunia. naje gukora iki mu isi. Leo Mungu anakia kuambia ariko uno munsi Imana irakubwiye uko chombo cha samani kwangu. uri igikoresho cy'icyubahiro kuri jewe. Mungu anakia kuambia
Imana ije kukubwira mimi nakujua. ko yakumenye. Ingawaje byo uko napitia, Naho iziri kuracamwo byenye waziambia kila mtu, udashobora kubwira umuntu ari we wese, lakini magharibi ya leo ariko no mugoro wa uno munsi unaweza biambia Mungu. urashobora kubibwira Imana. Mwenyeko naniona hawezi jua byenye niko napitia, uriko arambona nashobora kumenya ivyo ndiko ndacamwo, lakini Mungu unaye niko napitia. ariko Imana irazi ivyo ndiko ndacamwo. Byenye siwezi ambia kila mtu, Ivyo ntobwira umuntu ari we wese, Mungu unajua. Imana yo irabizi. Sikuchagula siku ya kuzaliwa, Ntabwo nahisemo umunsi wo kuvuka, lakini Mungu litaka nizaliwe. ariko Imana yarahisemo umunsi wanjye. Sikuchagula nikuwe mwanamke, Ntabwo nahisemo kuba umugore, lakini Mungu litaka nikuwe mwanamke. ariko Imana yahisemo kumba umugore. Byenye niko napitia, Ivyo ndiko ndacamwo Mungu nabijua. Mana urabizi. Byenye siwezi ambia kila mtu, Ivyo ntobwira umuntu ari we wese, Mungu najua. Mana urabizi. Byenye mimi navumilia, Ivyo nihanganira unabijua. urabizi. Mimi nashikaza kila asubuhi, Jewe ndiyumanganya buri gitondo ni nawe kugira ngo noge nipanguze machozi, nihanagura amosozi, kusudi batoto basione, kugira ngo abana ntibabibone, ntibabibone. Lakini Mungu unajua, ariko Mana urabizi, unajua, urazi, unajua. urabizi. Mimi nakuja kwako, Jewe ndaje imbere yawe, mimi nakuja kwako. ndaje imbere yawe. Wewe ulitaka nizaliwe, Wewe washimye kumvuka, ulitaka uniumbe mwanamke. wewe wandemye nk'umugore. Byenye niko napitia Ivyo ndiko ndacamwo binaniumiza, birambabaza, binanichokesha. biranduhishije. Mimi nakuomba leo, Jewe ndagusavye no siku munsi, 7 iyi minsi ya mwezi wa 4 itariki indwi z'ukwezi kwa kane, ufanye kitu juu ya maisha yako. ukora ikintu mu buzima bwawe. Wewe ndio unapanguza Ni machozi, wowe uhanagura amosozi, unachekesha karoli ni katana wowe cheka. utwenza umutima uvyanse kutwenga, Wewe ndio faraja ya maisha ni yako. wowe guhumurizwa k'ubugingo bwawe. Magharibi ya leo Uno mugoro wa uno tu peux munsi faire quelque chose. urashobora gukora ikintu mu buzima Papa, bwawe. mimi nafika mwisho, Data je ngeze mimi kwiherezo, nafika mwisho, ngeze aho binanira, nashindwa kuendelea, binaniye roho kwihangana, inaniluma, umutima urambabaza. ninaacha na wewe. Ndaje kuri wewe, Usipofanya kitu utakoze ikintu sione mwingine. nta wundi mbona Kila kwe yobishobora. mimi napita, Aho nca hose mimi nakuwa wimbo ya kila mtu, nahindutse ururimbo rw'umuntu na wese. kila mwenye anginitukana Uwantutse wese ananitukana, antuka, na kila mwenye angisema neno, uwuvuze ijambo wese, kila mtu anasema neno juu yangu. umuntu wese avuga jewe. Usifanye sa vile unione, Ntubigire ko utambona, usifanye sa vile unijue, ntunyirengagize, usifanye sa vile unione. ntunyirengagize. Nisimame yako nipanguze machozi, Ndakwingize ngo umpanagure amosozi, simama unitunze vidonda. hagarara umvure Mimi nakuwa wimbo ya ibikomere. kila mtu, Nahindutse ururimbo nakuwa rw'umuntu wimbo wese, ya kila mtu. nahindutse ururimbo Uko rw'umuntu wese. wapi baba? Uri hehe Baba Mana? uko wapi? Data uri hehe? Baba uko wapi? Data uri hehe? Baba uko wapi? Data uri hehe? Baba uko wapi? Data uri Mimi hehe? nachoka na kulia, Jewe ndarushe no kurira, macho inanivimba, amaso yanje yatukuye, koo inanikauka, umutima wanje biranse. nitandikiwe na lobana na machozi. Ndakwingize ngo usasire, ndanyagiwe n'amosozi. Jana watoto waliniuliza, Ejo abana barambajije mbona macho iko ruje? ko amaso atukuye, Nikakosa vya kubambia, ndabura ico ndabishura. lakini we Mungu, Ariko wowe Mana, we Mungu, wowe Mana, we Mungu, wowe Mana, unajua urazi vye niko napitia, ivyo ndiko vyenye ndacamo, sisi ambia kila mtu. ivyo ntobwira umuntu We wese. unajua, Wowe urabizi, usikawie, ntutebe, 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 usikawie, ntutebe Mana, usikawie, ntutebe Mana, usikawie, ntutebe, usikawie, ntutebe, usikawie. ntutebe. Haleluya. Korabashatarabaya. Ukizamuye ibiganza vyawe hejuru, reka mbasabe muduze ibiganza vyanyu hejuru. Numva Imana iri muri kino kibanza mu buryo budasanzwe. Imana numva igomba kugarukana abantu bageze ahantu bakisuzugura, bageze ahantu bakumva ko ataco bamaze bivanye n'ibihe bariko baracamwo, n'agasuzuguro gashobora kuba kavuye kubo bubakanye, gasuzuguro kuba kavuye mu miryango. Imana igomba kugutahuza yuko uri umuntu adasanzwe,
uri umuntu adasanzwe, uri umuntu adasanzwe, uri umuntu adasanzwe, uri umuntu adasanzwe, uri umuntu adasanzwe. Wagiye guseruka hageze, wagiye kuremwa hageze. Bagiye kukuzana kuko umugabo vyari vyamunaniye, umugabo vyari vyanse. Bisaba yuko ijuru ryitabaza umufasha. Uwo mufasha ribona yuko hadakwiye kuza umugabo ngo asange uwundi mugabo, abona ko hakwiye kuza umugore, gitsina ngore. Abona ko ari we muntu ashobora kuza gufasha ivyananiranye, kuza gusureva ivyari vyaguye, ivyagomba kunanirana, ivyagomba guhomba. Uko vyoba bimeze kose uri uw'agaciro. Ivyo waba uri kuracamwo vyose uri uw'agaciro. Ivyo waba biriko biragukubita vyose ntibikwibagize kuri uw'agaciro. Ivyo waba uri uracamwo ari amajambo ukubitwa cyangwa guhura n'ibintu kanaka, ntiwibagire kuri uw'agaciro kadasanzwe. Ndagusengeye nanje mu izina rya Yesu, ndasengeye umutima wawe kubera ivyo uri kuranyuramwo, uri kuracamwo, indirimbo zisa nkaho umenga zari zaheze mu mutima